Ndabaramukije mwe mwese mubandanya kumviriza amakuru dutambutsa ngaha kuri ino mboneshakure. Muri iki gitondo amakuru hadushikira ko haravuga ko Generali Hare Guillaume Bunyoni yoba yongeye gutabwa mu mvuto inyuma y'ibisasu vyaturitse mu Burundi, bivugwa ko yabifisemo uruhara, ashaka kugira hakore kudeta. Muri aya makuru rero turagaruka ku vyagiye biravugwa ko Generali Hare Guillaume Bunyoni hashobora kuba yongeye hagasubizwa mw'ibohero. Musitanteri wa komine Mugere Adelaide Hatangayo ararangisha abana baraye batakaye kuva ku mugoroba w'ejo hahise igenekerezo rya 31 Ntwarante 2026 bahunga iturika ry'ibisasu ryariko rirabera ku Musaga. Abanyororo bakomeje guhitanwa n'ibiturika biri kugumya biturikira muri gereza ya Mpimba. Abanyororo bafungiye mw'ibohero rya Mpimba nabo baratabaza bavuga ko ibisasu bikomeza guturika mw'ibohero, batari kumenya iyo biri kuzanana. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko n'ibindi turababwira muri aya makuru. Umwe wese ategerezwa gufyonda sabone amakuru kumwe n'ibiganiro dushize ko bikaca bimushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere. Nk'uko twabigarutse ko mu makuru yagiye aratambuka ngaha kuri ino mboneshakure, Hare Guillaume Bunyoni yari yarekuwe mw'ibohero bivugwa ko hagiye kwivuza, ariko mw'ijoro ryatambutse hamenyekanye inkuru ivuga ko ashobora kuba afise ukuboko gukomeye cane mw'iturika ry'ibisasu ryabereye mu kampu ibitse ibigwanisho vya gisirikare. Bivugwa ko Generali Hare Guillaume Bunyoni yari yafunzwe yagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ariko n'ubu ntabwo yavuye kw'izima. Baravuga ko ashobora kugira akore kudeta, akaba ari we yohereje abasirikare bamushigikiye guturira ahabitse ibigwanisho vya gisirikare vyategerezwa kuzaja kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho igisirikare c'u Burundi kiriko kirafasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari wa M23 uyo urongowe na Colonel Nanga. Ivyo vyamenyekanye mu gihe abarundi bafise ubwoba bwinshi bw'ibisasu biri kugumya biraturika hirya no hino. Abana batanye n'abavyeyi, abantu bose bari guhunga bajabuka berekeza muri Tanzania. Ni mu gihe musitanteri wa komine Mugere Adelaide Hatangayo harangisha abana baraye batakaye biturutse ku vyariko biraba mu gisagara ca Bujumbura, aho abantu benshi bahunga. Uwo musitanteri amenyesha ko ababuze abana babo babasangaho begeranirijwe kuri paruwasi Buhongo no mu biro vya zone Ruyaga. Aragabisha kandi abanyagihugu ko bokwigirwa kure ibigwanisho vyaguye aho bayegereye bitashoboye guturika, baheze babimenyeshe abajejwe intwaro. Biravugwa ko hari ibisasu vyagiye birakwiragira hirya nino bitaraturika, akaba ari navyo biri gukomeza vyica abantu. Umuntu akanyura ahantu akaca yumva igisasu kiraturitse kikaba kimuhitanye ubwo. Uyu musitanteri rero hakaba agabisha abwira abantu ko ico babona cose batatahura neza bamenyesha abajeje intwaro, bakabanza bakamenya ico harico. Itangazo ryiwe rigira riti: turamenyesheje abavyeyi bazimije abana babo ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Ntwarante 2026 mu masaha yo ku mugoroba ko abavyeyi bo kwihutira gushika kuri paruwasi Buhonga ahegeranirijwe abo bana. Abandi bana nabo bakaba begeranirijwe ku biro vya zone Ruyaga. Duhamagariye abajejwe intwaro canke umwenegihugu wese kuvuga aho hose habonye haguye ibigwanisho bitaturitse kugira bitegurwe n'ababijejwe. Ahantu hose hoba hari ikintu cose giteye amakenga ntihagire umwenegihugu agicokoza, ahubwo habe kubimenyesha abajejwe intwaro n'umutekano. Tumenyeshe ko gushika ubu ivyaraye vyononekaye vyose muri rusangi bitarashobora
kumenyekana. Indongozi zitandukanye ziragumya kwihanganisha abarundi bose bagizweko ingaruka n'iturika ry'ibibombe. Urwego rwa gisirikare narwo rwavuze ko rwihanganishije abagizweko ivyago n'iryo turika, ariko ubu mw'ibohero rikuru rya Mpimba ho ibisasu bigumya guturika. Turibaza niba koko vyoba ari ibisasu bizananye n'iturirwa ry'ahabikwa ibibombe canke nimba hari abagumya barasayo, ko bivugwa ko hari abariko barashaka gukora kudeta. Bishoboka ko hari abanyororo bapfunganywe na Bunyoni bariko barakora amabara muri gereza nkuru ya Mpimba. Amakuru yacu turakomeza kuyabatohoreza avuga kuri ibi bintu ndetse n'igitigiri nyezina ry'ivyononekaye bituritse kuri iri turika ry'ibi bibombe. Perezida Ndayishimiye we akaba yanditse ubutumwa ku rubuga rwiwe rwa X ahumuriza abarundi bose, hanamenyesha ko Uburundi bugishoboye kwirwanirira. Nyamara ibi abivuga mu gihe bigaragara ko hari abantu benshi bagumya bahitanwa n'ibi bisasu ata muntu n'umwe uri kubakingira, mu gihe Perezida Ndayishimiye we ahumuriza ko Uburundi bugifise uburyo bwo kwikingira. Mu gihe abanyagihugu bo ku Musaga bo bagumya batabaza kubera ko bariko barasahurwa mu mihana yabo. Hari abajura babonye akaryo ko gusahura abantu biturutse ku iturika ry'ibisasu ryabaye mu ikambi ibitse ibigwanisho. Abantu mu gihe bariko barahunga, abandi nabo bagiye baca barinjira mu mazu bagatwara ibitungwa, bagasahura n'ibindi bintu byinshi by'ibikoresho vyo mu ngo zabo. Bakaba batabaza bagira ngo bajejwe umutekano babafashe bacungere umutekano w'ivyabo biriko birasahurwa bivanye ku iturika ry'ibibombe biri kuva mu gisagara ca Bujumbura. Si ivyo gusa, n'ubundi mu Burundi bigaragara ko hari umutekano muke muri ibi bihe turiko turitegurira amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Abaturage bagumya bicwa mu mihana itandukanye. Umunyagihugu aheruka kuraswa n'umupolisi yaraye ashinguranywe iteka. Bamwe mu bavuga ko bateguye ubwo bwicanyi baraye bahagaritswe batwarwa mw'iperereza. Abo baraye bahagaritswe n'iperereza ejo hahise ni Ndurenga Deo, Ndikumana Eric na Bampanze Jeremy, bose baba i Kabarore, komine Kayanza, intara ya Butanyerera, kandi bose bakorera mu vy'ubutare aho nyene i Kabarore. Inyuma yo guhagarikwa baciye bamanukanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura, ari naho bapfungiwe. Umwe muri abo, Ndurenga Deo, yahoze hapfunzwe mu gihe umushingamateka Vincent Ndagijimana yavuga rikijana mu vy'ubutare i Kabarore. Nyuma yo gupfungurwa, Deo yaciye yifatanya n'ibihangange vyimba ubutare aho i Kabarore, Amusteri na Mayondori. Abo nibo bateguye kwigiza inyuma abahoze bayobora Vincent Ndagijimana, ari navyo vyatumye umusore Domitien Ndayizeye w'imyaka 22 agandagurwa n'umupolisi. Bamubesheye ko yari yivye ubutare nk'uko twabishikirije hano mu makuru yacu yatambutse. None ni kubera iki iperereza ryahagaritse abo batatu gusa? Kubera iki ritahagaritse abavugwa muri buno bwicanyi bose, harimwo umupolisi yarashe bene imbonerakure Abeli ahishakiye? Mbega hoho ivy'ubwo bwicanyi babiteguye gute? Iyo ntambara izoherera hehe? Ibi bibaye mu gihe mu gihugu hose hagumya hatorwa ibiziga vyajugunywe hirya nino, abarashwe, abajugunywe mu mazi, amazi hakabahitana. Byose bivugwa ko imbonerakure za Reveriyano Ndikuriyo zatojwe ubwicanyi, akaba arizo ziri kugenda ziragandagura abantu. Umwe wese bivugwa ko hatavuga rumwe na CNDD FDD ategerezwa kwicwa kugira atazavangira amatora yimirije muri 2027. Inyuruzwa ry'abantu rigomeza kwimonogoza mu gihe Perezida Ndayishimiye atamuco arigera atanga kuri ubu bwicanyi bugumya bwimonogoza
ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu reka tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko abanyagihugu batabaza inyuma yo kumara iminsi myinshi batagira umuyagankuba. Abo ni abanyagihugu bo muri zone Musigati, komine Bubanza, intara ya Bujumbura, bashikiriza ko indwi zibaye zibiri batagira umuyagankuba. Inyuma yaho icuma ciyungurura umuyagankuba transformateri kigiriye isanganya. Kuva ico gihe abanyagihugu bagumye bahabwa imihango idashika n'abarongoye harimwo musitanteri w'iyo komine Niyonkindi Sabasi, mu kubabwira ko bariko barabikurikirana kugira baronswe umuyagankuba vuba, ariko bigaherera mu majambo. Ari navyo bibabaza abanyagihugu ukuntu umutegetsi nka musitanteri yubahuka kubabesha mu gihe atana kimwe kiriko kirakorwa, kuko badatahura na gato ukuntu bomara indwi zibiri zose ico kibazo kitaratorerwa inyishu. Aho bigeze abo banyagihugu basa n'abatabaza kuko imirimo yabo yose isaba umuyagankuba yahagaze mu gihe ariyo yari ibatunze. Aha twovuga nk'abacuruza bafise ibidandazwa bitegerezwa kubikwa mu vyuma bikanyisha nk'amata n'ibindi, abamwa imishatsi, abateranya ivyuma n'iyindi mirimo itandukanye. Abo bose bashikiriza ko muri ino minsi bari mu gahinda kadasanzwe, eka barifumbereje kuko batabona uburyo bari butungemwo imiryango yabo. Ariyo mpamvu basaba bashimitse ababarongoye kuvugana n'ishirahamwe Regideso kugira ico cuma kiboneke vuba bwango babone kuronka umuyagankuba. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, mugumye kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Umwe wese afyonde sabone, amakuru duteguye ace amushikirako ku gihe kandi mu bambere.